TikTok amakuru aramutse atari meza ku bakunzi ba TikTok. TikTok yaraye yugawe muri gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vyatanguye ari hirya ya yejo niho vyabaye biriseriye, baranatangaza ko atagihindutse TikTok yugarwa itariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Aho vyako bivugwa mu gihe umupedeje canke CEO canke urongoye TikTok yari yitwaye muri sentare nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba ko TikTok yiwe itokugarwa kandi TikTok yiwe batomwobrija ngo ayigurishe ku banyamerika nkuko bo bariko barabisaba. Rero nashaka turabire hamwe ingingo canke ibintu 10 vyoba vyatumye TikTok yugarwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. TikTok ubwa mbere na mbere musanzwe muzi kiri mu Bushinwa. Igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ibihugu bibiri bisanzwe bidacana uwaka. Ntibirasana nka Ukraine n'Uburusiya ariko basanzwe batumvikana, hasanzwe ari imikimbiranire idasanzwe. Aho dusanzwe twumva ko hariho ibidandazwa vyo mu Bushinwa bitaja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba n'ibidandazwa vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitaja mu gihugu c'Ubushinwa. Urumva ko iyo migenderanire iba yaratosekaye. Aho bamwe batemera ama produit canke ama service y'abandi, urumva ko ibintu biba bitagenda neza. Imvo ya kabiri ngo nuko TikTok ari y'Umushinwa. TikTok mweneyo ku mazina yitwa Xu Zichu n'Umushinwa, umuhungu akiri muto. Uwo Xu Zichu yarakoze muri Facebook, yaramukoreye umugabo yitwa Mark Zuckerberg, yarakoreye Facebook ariko yahakoze afise ihangiro, afise vision, afise ikintu ashaka gushikako arico TikTok. Ngo ari nk'ubumenyi canke ari nka stage professionnel yoba yari yaragiye guca ndabira nkuko ngene ndabiraba ndavyanariza ni nkuko no bivuga kuko yakora muri Facebook afise objectif yo gukora TikTok. Rero uwo mugabo asanzwe ari afise ubwene gihugu bw'Ubushinwa ariko ntatoruka neza na neza mu gihugu c'Ubushinwa. Hama ingingo ya gatatu ngo nuko TikTok n'urubuga ruyibitse, ivyo bita hébergement mu gifaransa, rusanzwe ari urw'Abashinwa. Ubwo nako so rundi n'urubuga rwitwa ByteDance. N'urubuga rukomeye cane mu vyo kubika amadone canke mu vyo kugira ama hébergement, rubarizwa mu gihugu c'Ubushinwa. Ingingo ya kane musanzwe muzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu masinema, haba mu nkuru, haba mu biyago, haba mu vyo dusoma, turumva neza naho twatabuhamya dufise ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zikora ibintu bita espionage inyegejwe, bisanzwe biba ibintu bitwa amadata, bita amadone. Arivyo bintu nyamukuru, ariyo makuru atugenga twese, umuntu wese azikakoresha telefone, akoresha application kanaka, vyose ivyo barabifise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barafise ikigo kijejwe ngo kuza kirakurikirana kigira espionage. Ibintu vyose tuba turiko turakoresha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itunzwe no kuguma yiba ayo madata, yaba y'abategetsi canke y'abantu bato bato. Umuntu wese uko bamwiyumviriye canke bamushatse, ivyiwe barabigira ko access, ariko ntibirekuriwe kuko mu mategeko ni contre liberté d'expression, ni harcèlement, ni igitegeko rihanwa n'ivyaha. Na nico gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bayiyagi bavyagiriza ko ibikora, yo itigera ivyemera n'umunsi n'umwe. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko isanzwe ibayeho mu gukora ivyo, ngo yikika n'Ubushinwa kariyo nzira. TikTok ko yoba ari inzira y'Ubushinwa ihari yorohereza Ubushinwa gukurikirana amadone canke kwiba amadata y'Abanyamerika, kuko basanze abantu barenga miliyoni 170 z'Abanyamerika bakoresha TikTok ku muvuduko udasanzwe. Rero batinya ko nabo ngo
Ubushinwa, leta y'Ubushinwa yoba ikoresha inzira ya TikTok kugira ishike mu kwiba amadone, kuko banayagiriza ko amadone yo kuri TikTok atari sekirize, atanabitswe na neza, kandi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba gisanzwe gitinya Ubushinwa mu bintu vya espionage. Ingingo igira gatanu ngo nuko bo bashaka ko TikTok igurwa n'umunyamerika w'iwabo. Rero iyo bavuze ngo TikTok igurwa n'umunyamerika ntibaba bavuze ba bandi ba Vin Diesel bakina amasinema canke abandi ngo tuba twiyumvira. Abantu baba bavuzwe ngaha ni Elon Musk n'undi umwe we yamaze kubigaragaza kuri Twitter yiwe yitwa Beast Game. Elon Musk aravuga ko hamwe umuyobozi mu PDG wa TikTok yo bashaka kuyigurisha ari ready. Uwo wa Beast Game wewe yavyanditse kuri Twitter yiwe ariyo X uno munsi musanzwe muzi ko yakuzwe n'uwo mugabo nyene yitwa Elon Musk, atavyorosha, aharugwa kuba ari we mugwiza atunga wa mbere kw'isi. Ivyo akora murabizi, afise Space ikora ibigendajuru, afise Tesla ikora amatelefone n'amaordinatere, akagira n'imodoka nshasha aheruka gusohora zitwa Supertruck. Mwabanze kubona ko abarivyo bamwe bamwe haba muri Afrika canke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe bazikoresha, ari nayo modoka iheruka gukoreshwa mu gikorwa kitari ciza c'abakamikaze, abateroriste yasamburiye imbere y'ihoteli ya Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ica gatandatu gitumye TikTok yugarwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntabwo ibika amadata zayo neza, ngo ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuzikoresha ico ashaka cose, cane cane mu kuzikoresha iterabwoba canke ibindi bintu bibi, ngo mu konona aba adolescents bo muri Amerika, ngo mu gukora ibikorwa vy'iterabwoba, mu gutanga amakuru atariyo, amashantage n'ibindi vyinshi, kubera ngo TikTok algoritme yayo ikora ku muvuduko usanzwe gusumba kuri YouTube. Umuntu apostinze ikintu kuri TikTok naho woraramwo wowe uri camamare gute kuri YouTube, algoritme yawe ntishoboye kunganya umuvuduko niyiwe naho bari umuntu asanzwe atari camamare kuri TikTok. TikTok itanga amakuru ngo inyarutsa gusumba izindi mbuga ngurukana bumenyi, nico gituma ubona bako barayitinya, bashaka ko igurwa n'abanyamerika ngo bayikontorere. Hariya mu ngingo ya kabiri nayo nababwiye ko TikTok isanzwe ibitswe n'ishirahamwe societe y'Abashinwa yitwa ByteDance. Bashaka rero igurwe na Elon Musk canke na Beast Game canke n'undi wari wese abishoboye, kandi igirirwe hébergement muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku bwoba bw'uko Ubushinwa buba espiona, ariko nabo bakaba bafise ngo n'intego yuko nabo baca bafata abantu barenga umuriyaridi umwe n'inusu bayikoresha isi nzima, nabo ngo biborohere kubespiona kuko ico gikorwa coco basanzwe bagikora. Ingingo y'indwi, TikTok ngo burya ni wabo mu Bushinwa isa nuko yugariwe kuko ntikora neza, ifise ibintu vy'ama limite d'âge, ifise ama interval d'âge. TikTok muri Chine ifise amasaha ikoreshwako, ngo kubera iki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke mu bindi bihugu vyose vy'isi TikTok ikoramwo bayiretse igakora amasaha 28, iwabo atari uko biri. Akarorero ngo kuva nko ku bana b'imyaka 13 kuduga gushaka nko myaka 16, TikTok urashoboye kuba woyikoresha ngo nk'amasaha atarenga 2 canke isaha. Ivyo navyo bimeze gute? Wewe wuguriye konte ugashiramwo ibikuranga ko bakabona ko uri muri ya interval ya myaka, urakoresha TikTok, inyuma y'isaha mbo yigiye ko saa moya, saa 2 canke saa 3, isaha canke isaha n'inusu canke amasaha 2 igaca yiyugara. Aho nta kindi kintu ushoboye gukoresha, so kwati ngo TikTok ibifuditse muri telefone, ahubwo uzosubira kuyikoresha bukeye. Ariko ngo mu bindi bihugu muri Amerika ngo ko iki bitameze uko, kandi babona ko ikoresha abadolesa. Iyo rero kabari nayo iri mu zindi mvo zatumye TikTok yugarirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ikigira 8 ari urutonde rw'ibihugu rwamaze kugarira TikTok. Burya se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yugariye TikTok nk'ubwa mbere kugira abantu ntibayifate nabi ngo ni nzigo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba ifatiye umugabo shuzishu, ariko hari ibindi bihugu vyamaze gufatira ingingo TikTok kuva kera. Nk'igihugu ca Pakistan cugaye TikTok mu kwindwi mu mwaka wa 2021.
hakurikira igihugu ca Afghanistan cayugaye mu kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Abataliba bamaze gufata ubutegetsi muri Somali no muri Kyrgyzstan babugaye TikTok mu kumunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Hama muri Nepal bugaye TikTok mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Urumva rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika sico gihugu ca mbere kizoba cugariye TikTok kumvo iyi canke iriya. No mu Buhindi duheruka kumva ko bugaye TikTok. Hanyuma ikindi ngo nuko Donald Trump mu myiyamamazo ariko ariyamamariza gutorwa muri ano matora aheruka gutsinda, yavuze ko yemereye urya mugabo atwara PDG wa TikTok ko azokora ivyo ashoboye vyose TikTok ibandanye ikora. Mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazokwicara hamwe bakaraba ivyo bakosora bakimpinyanyuro kugira TikTok ibandanye ikora. Bamwe bakaba bavuga ati ngo yoba ari ku nyungu za Donald Trump n'uyo Shuzichu, ngo baba bashaka kwicara bakenyure bakora ivyabo bakora ivyunguka nko dusanzwe tuvyumva ko Donald Trump nawe nyene musanzwe ari umushoramari ari umukomersa akomeye cane ku isi. Wewe ngo ntabiharura kumvo nkiza abandi babibona ko we kumbure ngo abibona nk'urudandazwa. Rero nico gituma sentare n'abarongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uno mwanya Donald Trump atari bwarahire baciye babikora bihuta, kuko Donald Trump biragaragara ko azorahira ejo kuwa mbere. Hanyuma TikTok ikintu ca mbere rero no bamvuga ko kibabaje abanyamerika cane gusumba abanyagihugu bato muri Amerika, bo bayifata ntibafata TikTok nk'urubuga rw'umwidagaduro, bafata TikTok nk'urubuga rwa business, bafata TikTok nk'aho bakorera ivyashara. Nababwiye algoritme ya TikTok irihuta gusumba ya YouTube. Hari abamama, abasore, abapapa bariko bararira ubuye, ndabashira ama video murabe barira bavuga ati twe TikTok yari dutunze ntitwayifata nk'urubuga rw'umyidagaduro ngo turabe imiziki canke dutambe canke ngo twifata ama video twayidandariza ko twagirira ko ama publicité vyatworohera gushikana ubutumwa canke ibidandazwa vyacu kure, kuko ushize ikintu kuri TikTok nko nari nabibabwiye kinyaruka gushwiragira mu bantu basanzwe bakoresha TikTok, kuko algoritme za TikTok ngo zanyaruka cane gusumba iza YouTube. Rero akababaro saka abantu b'abategetsi gusa canke ngo imvo za politike zisanzwe, n'abanyagihugu bato barababaye cane. Nta numwe abinezerewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo suko bayicara ko bariko barazubara canke bariko bariga utundi tuntu bidagadura biyerekana biyamamura, ngo ahubwo nuko bo bahora basanzwe bayikoresha kuri pourcentage nyinshi cane gose mu rudandazwa. Hama aya n'ayandi makuru kubijanye na TikTok n'ivyubuka turaza kubibamenyesha. Nico gituma tubasavye kugira subscribe, comment, share kuri televiziyo yanyu Fleury TV ibazanira amakuru akiri mashasha ataraja ku mukungugu. Mwirigwe.